bw'inama ya bose. Inama ibaye tumaze iminsi mike dutanga umwaka mushasha 2021. Tuboneho rero akanya kwifuriza umwaka mwiza uzobabere umwaka ukorananirwa mu banyu mu byanyu, umwaka mwiza w'ishyirahamwe ryacu umupira w'amaguru mu Burundi, umwaka w'intsinzi ku migwi yose serukiragihugu, umwaka uze ubabere umwaka w'imigisha. Dusaba Imana mushobora byose ziturongore mu nkino zokina mu kwezi kwa gatatu, maze dutsinde Repubulika Centrafricaine na Maroc, dusubire mu gikombe cya Afrika kizobera muri Cameroon. Uno munsi dukoraniye hano twisunze twihweze ingene umwaka w'2020 wagenze mu mupira w'amaguru mu bisata nka byose, haba mu by'ubutunzi, mu by'ubuhinga, kambere no mu byigwa bitari bike. Mu ncamake rero umwaka w'2020 naho hari bitarangutse ahanini bitavuye ku ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ahubwo bivuye ku nkino mu bihugu byinshi zahagaze kubera ikiza cya COVID-19, bigatuma amahiganwa mpuzamakungu menshi ataba. Ahanini ihangiro twarashyize ko bitwerekeye. Aha twavuga nk'amahiganwa ya Primus League ryatahukanywe n'umugwi wa Messager ari Ngozi, igikombe cy'umukuru w'igihugu cyatahukanywe n'umugwi wa Musongati, ihiganwa ryo mu cyiciro cya kabiri, amahiganwa y'abigeme ayo ku mucanga, amahiganwa y'abakiri bato, Inter Academy n'ayandi. Ivyigwa byo kunagura baba bahagarikizi cyangwa amenyereza no kwigisha bashasha byarabandanije, eka mbere n'ubuhinga bugezweho bwo guhanahana abakinyi ariko DTMS batamukoresha mu ntumbero yo gushikira imigwi. Twaratanze mwiboneka ifashanyo twayihawe na FIFA, ariko rero twifuza ko iyo mfashanyo nk'uko FIFA bidusaba yoja mu gutunganya neza imigwi, na cyane cyane mu gutegura kazoza biciye mu gushiraho imigwi y'abakiri bato. Tugiye kwiga ingene iyo mfashanyo zoja muri iyo ntumbero, naco gituma mu byo zabanana kw'ivyumviro no kuraba mu buryo tugiye gusubira gutanga ingene hoshigwa imbere ico gisata. Twagomba kandi tubashimire ingene muri rusangi amahiganwa turiko turabandanya ariko aragenda, haba ihiganwa rikuru rya Primus League ari mu ciciro cya kabiri, igikombe cy'umukuru w'igihugu cyamaze gutangura, amahiganwa y'abigeme, igikombe cy'ubumwe, eka mbere n'amahiganwa yo ku musenyi n'izindi. Muri uno mwaka tugiye kugwiza amahiganwa, dushireho ayandi y'abigeme n'ay'abakiri bato. Turiko turiga ingene twoshiraho igikombe citiriwe nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu cacu, mu ntumbero yo kwibuka ibikorwa vyiza yakoze mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi. Aha anagomba nsaba mbere kugira ngo kubona bwa mbere tugira Assemblée Générale kuva yitavye Imana, turaguruka tumara umuntu umwe. Turazi ko uno mwaka zekanijwe amatora y'indongozi zo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuva mu makomine gushika rwego rw'igihugu. Duhamagariye ababijejwe bose gufasha
kugira ngo ayo matora azogende neza kandi ku gihe aho dushobora kuba twarabonye agahaze mu mategeko hakosorwe ibihindutse bize mu nama ya bose kugira ivyemeze. Turangije tubifuriza ibikorwa vyiza kandi tukifuza ko ata mwanya munini biza gutwara. Bitugire rero amahoro, umutekano n'iterambere, tugire Kristo murakoze. Kwa kabiri muco kugira introduction ya demande yindi narashizeho komisiyo igiye gutegura intamba twagize ku executive ari Makamba. Nyuma yo kuguma tugenda bavuga ngo miliyoni 100 baratwemereye bavuga amaformalite bazuma bihejeje nibayashire ko ningoga kugira ngo ayo mafaranga tuyabone ku makonti. Urumva rero uburyo bwa fonctionnement buriho mugabo si uburyo ngo bahora bako mu makomine yo kugira système miliyardi ngo baduha amahera nta mahera dutanga. Nibikorwa bikenewe gusa uhagaze neza nibaza nazi kusaidia kwa covid ni formule zuzuzwa ntacyo duhindura. Mugabo navuga ni naho byobera nk'ibiteba igikuru nuko bica biza uburyo muri mbece tuyabaha muje mutegura champion birikira ubu ntabwo bakeneye bazi ko mupanze mugabo nta yararije uko byanditswe muri demande niko zibashikira musore waswasi irapanze rero. Dushimire rero abashejwe departement y'uburyo y'amahera kubera na audit iyo zije ziradushimira ziko turatera intambwe. Icyo gituma mubona ati amafaranga zirikira mu minwe yose ni amelioration twagize bivanye n'ingene amakomandisho baduha abauditeri bakavuga bati muri federation gabanya amahera mu minwe. Ngira murabona yuko bitakiriho dusige turungira ku makonde yanyu. Ngira hari hasigaye ikibazo cy'abantu biteze ko cyatora umuti nshishije kikiri kibazo kuza baratonda kuri kese bye kibibaho. Nimworohereze ba Diane nabo baravuga rero. Urumva rero ni intambwe tugitangura championnat twabaye miliyoni 10 première division twaronge miliyoni 5 za solidarité Jensenye nico gituma n'ubu mubona imigwi yose inganya. Imigwi yose iranganya uwambere usetranizeni uwanyugwa ikese ngira muzinga niyo byagoranye sinzi ko mbonera badusigure neza mugabo imigwi yose iranganya nta n'ubutsinda uwundi uragenda bagakuramwo ugataha ugaza kuorganiza ugasubira kuronka dutatu urose dutatu butomboye. Urumva iyo batoshitse ku miliyoni 50 ku mugwi muri kazoza murumva yuko umupira w'Uburundi wo gukomeye cyane hamwe umugwi wa première division ushaka kuri 50 miliyo yabo hotsinda ngira ngo warayasenga gusa warayarafurukuta niyogeze. Ni byiza dushimire rero kuri icyo gisata kandi bimeze neza. Intamba ejo twagize inama tugira urugendo zo kwakira Central Afrique hagati yo kuwa 4 kwa 5 kwa 6 tariki 1920 mu mezi 24 bese hari ya ni nka weekend ya nyuma ya Mars ava ni hagati muri 20 turachafise rero ngorane yuko bashaka kuduha match ya samedi nya mardi samedi ngaha mardi muri Maroc kito twasabye duhe match ya vendredi kugira samedi tugende dimanche dushikeyo après midi tugira entraînement match dukina hanyuma bakiye bacu vy'Uburaya bacu bagenda ko ni hafi ni turama jana 200 turondera matike mugamwe bozegeranya bidusaba ko tuba dufise indege cyo tugiye turiruka. Urumva cyo kibazo twashizeho commission itariki 10 bazotugira raporo yaho bagejeje prepare tuzogira option zibiri dukinye vendredi cyo dukinye samedi twipakiza cyangwa tugira turashaka kwipakiza bwe twovuga na Ethiopian tukaheza gukina samedi igaci dutwara ubwo nyene saa moya y'ijoro ikemera ikonguruza amasaha 2 hanyuma dushitse ya 10 tukaryama ukitwa tugenda Dakar tugatuyisaba yuko dushikana Casablanca tukayongera naho twoyongera 670 $70 cyane cyo twobona igikuru ko twoba twashitseyo. Urumva ivyo byose ni ibintu tuko turapanga kugira ngo ngazo discipline mugataza ko twari twavuye kutubaza
Mustafa ari hariya, Lydia ari hariya, bavugane nabo muri kafu basohore n'ingoga kugira ngo twipange babisohore hakiri kare tumenye icyo gukora kuko nta na kimwe twese turi kumwe byose birashoboka kibi no kugenda wenyine. Imbere y'uko rero tubaha ibibazo nagomba ngaruke ku byo bagiye barababwira by'imigwi mito mito no kuvuga imigwi mikuru cyo tugigaruke Lisasi de Club nibaza yuko Kibuga arabizi mwese murabizi yamara no tuba amahera twene tugomba kubaha amahera n'ibyo kurondera abantu bamaze imyaka 40 bari kwakira umupira abantu bafite abagore bane tukeneye yuko ajya amafaranga ajya muri development mu Rwanda bajya abana mubonye imigwi yose igire club inferieur zya ntondo ari aba junior ba U20 ari aba U17 ari aba U15 ari U13 ukasanga umugwi urapanze kujya nyende kandi umwana umugurikira atu n'igihera umwaka wose kubera ntabwo afise tugitabura mugabo gasanga twese urosa amahera uza kurondera umukongomani urosa amahera uza kurondera umuntu ekara arazerera yavuze n'icakora ngo n'umukinyi akubwira ngo zari miliyoni 3 zirakwiye kugira ugura ibirato by'abana umwaka wose kandi umwaka itanu ufise ababi wabo. Mwumva rero natwe namariko ndabwira mu komite y'executive munambabarira ibyo tubona rigenda bibabwira ni hari gihe manka kuza murashira ibintu mu ngiro ngo mukumurondera amajwi ababitoza kugira basere imigwi ije ku murongo ngo bohava batantora none azo gutura kubera urafyondera tuko turica byinshi aho kurashira ibintu ku murongo bavuga bati bije byo zoteza imbere bacha gutora kubera iki twarakeneye rero umenya bakuru w'imigwi ya première division deuxième division kugira amakrebe yandi mato ibe condition biri mu buryo va muri federation hamwe babajeni baba beshi ngira murabona ko champion dawo komera kubera abajeni baduze ari beshi mu migi uriruka imita 90 ntaruha umba rero ico nagwana kibasanga je nababwiye ni nababwiye ko nazo kwitoza nagoma ngene ndabasha ngowe mu ntuke ndabasere utagize sindamuha bazobagirisha inama muzorabe mugirisha inama desho technique murazukora n'amakrede na manager muzoshobora inama amahera azoza sindabaha udafise sinzomuha cyumugera muramvuga nabi kurane muzovuga ngo ni muntu ora sinzo kwitoza ndabishomuca mukora kandi ndabigize uzoza dushayoroye muganda biretse bacavuga ngo nawe nyene yari yabiretse dushe tugomba dutanga amafaranga arashaka kuduga arashaka gutanga ari miliyoni menshi ko tuko turondera n'ubundi buryo na bravo twayigiye tuti utongeye twasha no gufuta miliyoni 180 twozironka n'ahandi twozironka reba abantu benshi butanga miliyoni 150 Leta yasavye yuko gwiza kabiri sinzi ya periyo bagejeje projet kandi umenye yuko muri mars début mars tuzogira evaluation na niyo twavuganye na directeur yo mu mama twaravuganye yuko muri mars tuzoraba aho mugejeje le document de travail nabize president wa conseil d'administration n'amaze kumubwira nti muri mars tuzogira inama na president wa conseil d'administration ajemwo nta kuntu botanga muri yari turenga mu Rwanda twengwa dushondere kugura ku miliyoni 180 kuko umego nitumye inzoga bose bakazi usanga agaragara bavuze naho bazigurira barashaka twima mahera kandi tukoresha amadolari yo marundi umva rero mu kwezi kwa 3 mu ntango tuzogira evaluation federation twarabonanye turumvikana yuko ataza kuduza amahera tuza kubona rero le document de travail d'ailleurs muzoyimpe avaro 15 genda isome menye ivyo tuzovugana nabo urumva tudugije amahera araduga mugani twagomba ko tuza turaduza umwe wese niyo ndere sponsor yiwe mugabo yizova muri federation tuzoyisha ko amakondition kujya FIFA idusera biga FIFA idusera naka kavuga ituma yakadujije badi ngira audit ugasanga wafisa amahera atariho baca bahagarika mushapuri ndabona bamwe atangura bahasi mugiri imito rukinzo ntoyi
nuvuge ngo abapolisi bakuze 18 n'abapolisi mukinisha polisi basivile mugavyo bavyiza nkuko Mose yabivuze ni kera tugiye muri za 86 tukira abanyeshuri bato twagenda kuraba umupira kuva mu gitondo saa 4 bitarose saa 8 bitarobe saa 10 akabanda wasaga ibintu byiza kandi wasaa 10 yavuga ati saa 8 ari kidogo cyo kiranshungira inimero waragira cyo muna iforo kubera abaziki inyuma yuko ari kindi kidogo kiharondera baje bakinyi bose babikora bari bakomeye bamwe bavuye muri B baduka muri A umva rero ibyo dukeneye niba tuvuze ati vision 2026 ega ni ibinyetwa dukeneye ega niyo zoduha abakinyi bashobora kuba mu myaka 4 bakomeye kuko urashaka kuzana umukinyi utazi yo yakuriye ukamushira mu kibuga uzona arakonaguritse kuko yaturagaye cyo rero mugirisha inama kwa kabiri ni guhere ko amafaranga ashobora kuzumanyira bose ntabwo ni solidarité covid ngo ntukoreko ariko solidarité covid turashobora none ibindi nabyo ashobora kuyabaha ya solidarité covid mugabo ayandi nayo nk'ubu musigura ngene tuba turiha amafaranga ya transport twarabahaye amafaranga ya 25 miliyoni ega niyo ni gestion igenda bishira muri nuko tugera nabi none wenda kwa 25 miliyoni gusura kuri ya déplacement gute ama service muravyumva ama commission genda mu vyigi umuntu tumuhaye 25 miliyoni tumurira gute asohoka 15 fois aharonka menshi ni 500 miliyoni aharonka menshi ahandi ni musi urumva tuongera miliyoni nuko tubaha 32 miliyoni 5 32 miliyoni kandi kwa tubaha 25 kubera iki none tuze tubaha 25 batubimenya muri transport kugira ngo basi natwe tuje muri direction technique tuze kudevelop y'abadogo twe turabankadra turondera amafaranga twe turakora n'abantu bitu tubigisha abana bose nikamwe mudufasha igahatugera igihe musanga twabamenyeje nabi amakrebe natanga raporo nuko ari nk'uburyo nibikenewe tweko tubimenya oya ntitukeneye ko tubimenya none yego ikoresha miliyoni 240 yayakuye kubera itabimenya nta service est-ce que birabujijwe kumenyekana none fifa kitubaza iyo twakuye amahera ama federation gavuga iti kuri stade hingiye ota twarose sponsor zabitubaza none mwe kuri kumunda tubwira kandi dukorana turabagenzi utumiye ku message ya rose miliyoni 70 muri Musumba Style babahaye cyagi nta n'umutagara ko kurusha bose bavuga ngo dupe wewe dupe leta uzotwaza zi wawe gusa urumva rero harimo utuntu twishi dukeneye ko duhinyanyura muga dusaba aba president wa premier na deuxième division karorero nabo nyene baze tuze turicarana duhanana ivyumviro ntimugire ngo ni kudugita no turabiganira ukavuga muti iki kiragoye ikirashoboka kiragoye abafise imigwi ya B bakavuga bati twebwe turafise uburyo reka tugire championnat y'amabe urasanga nka Juve ni Chelsea kya na Arsenal nande akaro championnat y'ama Juve ama U19 ugasanga na championnat ariko ararera kugwaruka ariko ararera abajene kugira ngo azoze ejo bazoba bakina muri première division tuzobiganira bimaze ko turose umwanya tugire inama nyinshi impamvu mugira ngo ndabatwaza mu kazi tuje inama n'ingingo yatuske ikintu ciza cubaka bohanywa ku bindi bavuze ku mahiganwa igikombe c'ubumwe ni finale ku munsi wa gatanu ngaha Igitega vice president wazoba ari Jenzo bandi muri no abantu bitira bace batombora nzo n'ingozi bazompa kamwe weekend ze mari ngozi samedi dimanche le 6-7 ndokorera mu Kayanza samedi muganzo bandi ngozi mugoroba nuko amungu urumva rero ubwa mbere bigurirana nta kundi muga vice president na membre ya commission ba comité exécutif bazoba bari Igitega kuri finale y'ubumwe Rukinzo na Flambo hanyuma naje ku gatatu nateza kwandi Cameroon nafise invitation muri finale barabwiye ati tubwire itinerere navuze niko sinzogenda ko naravye nkagenda ngarutse imisi ndwi
hanyuma cegenda muri assemblée générale mveyo nje kuraba match ya Centrafrique imisi indwi hama nja muri Maroc ngaruka imisi indwi mu mezi abiri imisi 21 ibipfuye ndacende bikwega arega ni ngorane nsoke gatatu février 1 mars 2 bace nja muri quarantaine imisi 21 si ukwezi kose akarero reka ndagakuremo hama mars nzokwemera 14 ndagiye mugabo tubaye qualifié muri kane munagiye nagomba rero ndabaha ijambo hanyuma bavuze iby'amayo y'abarbitre turifuza yuko abarbitre benshi baba bambaye neza twaramenye nuko turondera amatraining yabo baratubwira igitigiri bwa twogura meshi turabira nivo tugerako mugabo nk'abarbitre première na deuxième division bishobotse twaba amatraining ikurere sinzi ko tugira ije ya bleu banabe ikurere nziza cyangwa ge design tuyungike bazikore naho atwari Adidas zibe ari training nziza n'abandi babikeneye bashaka kuzituma mugana bonye ziragendeka icyo rero perezida wa komisiyo yisomero watanze ingene kurere yumeze hanyuma n'abantu bitwe ni bangahe première na deuxième division d'abord ucushira ko rero n'abakomiseri baje bose bagira ngo bavuze ngo tugende muri bisi batubara ko turababita ngo ntibatumye ko turababita usanga batatumenye neza bagende babona bikora barubite basi mu modoka ni byiza iyo n'izindi myambaro muzamukeneye muravuga ya ekipema ntangorane ayo mafaranga yaraje turafite amafaranga ayo navuze haba harimo solidarité intamba solidarité billet harimo ama droit TV rega nasaba yo hari match international badushobora ko duke hari utwo barungika urumva rero bayarungitse ifuzo turabe ibyo bintu bikenewe bituma abantu basa neza rega kuma satu basigaye gasa neza abantu ntwabonye makambejo abari makambani ajya ni hasa neza kweli niko byayiye abantu bameshi rega byose biraharungwa ntimute murazura bangaha Gitega ku munsi wa match hasa neza kweli byo dukeneye duhindure naho wabumwonga bakeneye basa neza kandi turashimira imigwi n'imigwi y'imitumba turafite imigwi y'imitumba y'urugo ikisa neza gute yambara neza gute gushobora gusanga bambaye mu ciporoporo usanga yambaye umugwi wambaye za Zambia muga ntacu kazima basa neza turakenguruka kandi ko dupromoting turafise consita FIFA yahora directeur technique ngaha muri Federation y'umupira araja muri CAF arakora ikibanza aja muri FIFA bitumwako safi turoze mu professionnel mu arbitre Pacifique safi turoze umwarimu wabo yumvire ko mu professionnel n'umwarimu wa professionnel aho numva karakantu tupanze mu Burundi cyangwa sanga muri cyane dufise babiri abantu hariho n'udafise n'umwe twaje muri Coupe du Monde hariho bikomeye ku isi bitariyo Ubufaransa ni bwagiye muri Coupe du Monde mu Burusiya mugabe n'umushahuri yo yari farajanye agatoyi mu ndege terangwe France ntirungi ku muntu ngo Burundi kwa buri muri Coupe du Monde iteka tugomba rero ayo matara aje habona abantu babizere n'aba professionnel turonke 10 abandi bafise 0 mubandanye rero mukore neza tugomba kuganira kwa gatandatu tubiganira neza mwiyemere naho ari ura ijisho rimwe riraba umuntu ari muri indikara de pari diparo ntamasa biraba hamwe marbita teza kumenya ko rimwe riraba opposition y'abakinyi irindi kara de pari diparo none hari ngora ugacamuga ngo arabe bangara ngo ijisho rimwe rirabe no hari ngora gikurusu kakatagera neza Muga turakeneye kabisa ibisata byose ko bitembe Mosi aragiye muri Sekafa ntibirasohoka mugabo byase confirmer aragiye ibihugu 11 competition muri Sekafa aho ariko aragendaga abipanze n'izuzo zawe muri CAF yiga nuko nyine
natwe rero mwe mwipanze nizo twara competition ngaha agiye mwarabonye Dominika agiye ko byatugoye none muri ko muritegura mwese nindezwa president wa commission amatora azoba mugani suva kuza kwitoza ngo kuja muri comité executive laba kubishoboye dabo yaje biragoye nitwa dufise John none muri commission yari mu commissionnaire yakora n'amaklebe reka twara yari nka ambassadeur de club indani muri federation twagize imanza arigira none icyo kibanza cyamuzima ko muri tegura kuko hari ibintu bikomeye competition arbitrage ashimukira ni bagati abandi bose kogerageza nka burya mu juriste naho urondera ubundi ukacimubwira uti uraraba nibi bo bisanya bize kuko ibyo bya competition na arbitrage bisaba umuntu abyumva urumva kibanza kimwe kirabonetse nimipanga mugabo baje kugira tuguha amajwi tunahakikisha unakuwa mtu integrity tiwe nutora nzokwefuwaza ega ni ku mutima hari ahantu hagoye nshikitwa n'ubu nagoma sabe abantu bakurikirana abantu umunsi ku munsi batangura propose kugira umuntu atangure entraînement si ukwiyadukiza kandi twese turabagenzi mubona ati nakaye bishobora mumuzane tumwankadire ega byo dufasha nk'ubu munsi yogenda rukere corona duteza gushiraho AI nesho dushiraho undi igihe marongo yagenda byatugoroye bronka désir mwa competition rero dukeneye umuntu intege mudufashe umwe wese yandike message ati nakaye bishobora ntiwiyandike utabishoboye kubali kama huwezi unakubali unasema misi wezi muga murumva yuko dukeneye ikintu kame iriteka federation ifise barabona no muri senengira murabizi Petra panze gusumba izi hari abantu bigora nama numva hari yari bibazo nta mugari ngaharo aranubutwe ngaratwenga ati hapa ni kumakuru maboko meza ahubwo uzoje muri Maroc kuraba ngene dukonjega peve Maroc uzomushiremo muri delegation uzomushiramo ry'abasene secrétaire général aje kuraba ngene dupanga karere Maroc izoitsindira iraba Maroc izoitsindira iraba ipfe gutsinda mu rutani gusa ni itsinde mu rutani duheze ni nk'ibyo rero nagomba ndabaha ijambo murabe muri competition ico mugize ico mubaza muri arbitrage turashima yuko iyo abaye gakosa naje tukorana n'abandi bavuga ni aha muravye nta ka infection mugase mugira hejuru je na yirmena mu ngifike message namubwira ni kagasohoka turiruka reka babijejwe bavyige reka babijejwe bavyigira abayiri ryari kosa batanze penalty cyangwa iri ryari kosa cyangwa igitsina cinji ba chance muganda mugira ni entre abakuru genda rero mumubwire aca hindura aforme agire correction kuri somene kuri kiya bisbe kuba safi kutwe tugira pale kandi bari umupira tugira pale baryoshe migdaye no mwacha yiyemera gusumba ariko kuri pale n'abantu biyemera zona gitsuko wana kafu ko yakwefye sinzi pale ngata muri kado final cyangwa muri final murumva rero tufite nta turatera intambwe reka tubahe ijambo hanyuma tuzogaruka kuri ku madivere nimba hari igice kiriya turishikirize murakoze ijambo ni rwanjye